Ndabaramukije mwese banywanyi bacu mubana natwe kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri rojide ya YouTube ya ICTV ku igenekerezo rya 21 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka w'ibihumbi 2026 n'umwanya w'amakuru agezweho. Amakuru ari kuvugwa turabandanya kubashikiriza amakuru avugwa muri CNDD FDD. Perezida Evariste Ndayishimiye inyuma yaho yifatiye mu gahanga abasenyeri bamuhanuye bamubwira ko igihugu ari karagita mu manga, mbere bakaba baranamupropoje ivyo bokora kugira igihugu gisubire kuja ku murongo. Perezida Ndayishimiye nawe agaca aja ku maradiyo agatuka abo basenyeri avuga ko abo ngabo ataco bariko baramarira abarundi, ahubwo nyabuna kuko bafise ibice birenga 70% by'abarundi ni barondera inyishu y'ibibazo abo barundi bafise. Abandi nabo bati nimba umukuru w'igihugu yarahiye akarahirira ku idarapo ry'igihugu, akarahira yemera ko azokura abanyagihugu mu bukene, akarondera ineza yabo kandi atakuvangura, uyu munsi akaba ariko aravyikura ko akavyegeka ku bandi. Uyo mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye si vyiza ko yokura meza maze akabisa abandi babishoboye, gutyo nabo bakaja kuri uwo mwanya ariho gukurongora igihugu. Inyuma yaho umwepiskopi wa diocese ya Muyinga yahanuye Perezida Ndayishimiye kutaganzwa n'umuntu w'amaronko. Perezida Ndayishimiye nawe yaraherutse kuvuga ko Eklezia Gatolika ndetse n'ayandi mashirahamwe ataca ariko arafasha abarundi. Ubuhoho Emmanuel Sinzohagera nawe yavuye mu gacerere avuga amajambo adasanzwe. Ayo majambo yabwiye Perezida Evariste Ndayishimiye nayo ni amajambo byerekana ko vy'ukuri Perezida Ndayishimiye nawe utabona ko yananiwe, nabo mu ruhande rwiwe bamuyoboka ubu batanguye kuva mu gacerere bari kwiyamiriza ibibazo biri mu gihugu c'u Burundi. Mu gisabisho c'imisi 3 ca Ndayishimiye cariko kibera Muyinga muri Buhumuza, Emmanuel Sinzohagera nawe akaba yatanze inyigisho z'inkoramutima. Sinzohagera akaba ko babwira ko yahoze ari umukuru w'inama nkenguzamateka, uyo rero akaba azwi nk'umuCNDD FDD atarya umunwa. Sinzohagera rero akaba yashikirije amajambo akomeye, akaba atavugira mu vumbi ku mivumba, akaba rero yashikirije ijambo rikomeye turaza kuryumva muri ano makuru mu buryo bw'idonido. Perezida Evariste Ndayishimiye nubwo impande zose berekana ko uyo mukuru w'igihugu yamaze kunanirwa rwose n'ivyo gutunganya igihugu, Perezida Ndayishimiye akaba ariko arerekana ko ibintu vyamutaye kuwa amazi, ariko abantu bagatangazwa no kubona akomeza kwigundiriza ku butegetsi, aho bamwe bavuga ko atawundi butegetsi mw'isi buhebera ibisabisho amezi 3 mu myaka 6, aho rero bavuga ko umwanya Perezida Ndayishimiye n'abaCNDD FDD bariko barata bawukoresha mu vyoteza imbere igihugu. Bati rero bamwe mu baCNDD FDD ubahanuye ubabwira ko bariko barata umwanya, bakubwira bati dukure mu matwi twebwe ntituri abazungu. Uko niko wishurwa rero mu Burundi mu gihe uhirahiye ugakebura abantu vyabonetse ko basesagura umwanya bakawukoresha mu bintu bidafise umumaro. Aho ni mu gihe kandi mu bazungu hoho bafise n'imigani myinshi ihimiriza abantu kudasesagura umwanya. Hari nk'umugani wamamaye cane uvuga ko umwanya ari amafaranga, muri rw'icongereza bavuga bati time is money. Hari ndetse n'abanditsi b'ibitabu canke abaririmbyi bihweje ukungena umwanya udahagarara bawugereranije n'igisuma, abandi nabo bakaba bawidogera mu bitito kubera wihuta cane ubuzima bukaba bugufi. Aho rero ni mu gihe mu Burundi urunganwe uko rugenda rurakurikirana Burundi cane abarundi umwanya bagenda berekana ko atacu maze, muzobibonera mu manza canke mu manama akoranya abantu benshi, aho ibikorwa bitegekanijwe isaha 2 z'igitondo bitangura isaha 9. Abarundi baracari mu mizimiza ku kijanye, baracari mu mwijima ku kijanye no guha agaciro umwanya, kuko abari bitwa abategetsi botanze akarorero keza nabo bikaba vyarayangaye.
abantu bakibaza none ni ryari abarundi bazokwivyukiranya bakiyamiriza abasuma babiba umwanya na cane cane Ndayishimiye mu gihe igihugu gikenye nk'Uburundi bene co babwirizwa guha agaciro umwanya mu vyo bakora byose, bikaba ahubwo abategetsi bamara ibihe binini bariko barata umwanya mu bintu bidafitiye inyungu abanyagihugu. Ubushakashatsi bwerekana ko uwuramvye imyaka 100 aba yamaze imyaka 33 asinziriye. Imana yaturemye ituremana intege nke zo kugondozwa n'itiro, bikaba bitegekanijwe ko amasaha 8 muri 28 agize umunsi umuntu yamara asinziriye. Ni ukuvuga ko kimwe ca gatatu c'umunsi umwe umuntu akimara ariko aragona. Bikaca vyumvikana ko rero mu kwezi kumwe umuntu amara iminsi 10 asinziriye, nayo mu mwaka naho akamara amezi 4 yose ariko aragona. Vyumvikana ko umuntu ashoboye gushikana imyaka 100 akaba yamaze imyaka 33 mw'itiro. Ni ukuvuga ko mu myaka 100 imyaka aba yamaze yitwa ko ariko arakora ari 70 gusa. Mu majambo makeya, kimwe ca gatatu c'ubuzima tukimara mw'itiro. Mu Burundi hoho rero ibara ryaraguye kuko Ndayishimiye yabanduje ikiza c'itiro kitaratorega umuti gushika uno munsi. Haruhande y'itiro Imana yabaremanye muri CNDD-FDD hari irindi tiro ribazengereje bimwe vy'akambaro k'ibara, n'itiro ry'ibisabisho vy'urutavana ko batunganya mu bihe bitandukanye. Ivyo bisabisho ntibigira mvura kuko bihomvya igihugu ndetse n'abene gihugu bimwe biteye ubwoba. Ibiharuro vyerekana ko mu myaka 6 atwaye igihugu Ndayishimiye yamajije abarongoye amezi 3, ni ukuvuga imisi 90 mu bisabisho. Muti bishoboka gute? Tubibutse ko uko umwaka utashe Ndayishimiye ategura igisabisho kimaza imisi 3 inzego zose ziriko zirasenga. Dufate ko abanywanyi ba CNDD-FDD bamara imisi 3 bariko barategura ivyo birori imbere yuko genekerezo ya 18 z'ukwa gatandatu rishika, kandi tunongere ko umunsi umwe wo kuruhuka inyuma y'ibirori kuko ayo masengesho bayaheza barushe cane. Yose rero hamwe ibaye iminsi 7 Ndayishimiye amaze aba CNDD-FDD n'abategetsi bose mu bisabisho ngaruka mwaka. Ni ukuvuga ko mu myaka 6 bamaze iminsi yose hamwe 42 basenga. Ivyo bitihwe, ivyo bintu birateye agahinda. Twibukiranye ko buri munsi wa kane urangiza ukwezi aba CNDD-FDD baba bariko barasenga. Ni ukuvuga ko mu mwaka umwe bamara iminsi 12 basenga. Bisigura ko mu myaka 6 bamaze iminsi 48 bariko barasenga. Dushize hamwe iminsi Ndayishimiye asinziriza abategetsi bose n'aba CNDD-FDD mu gisabisho, duteranya 42 ndetse na 48 tukayiteranya yose igacika iminsi 90. Ni ukuvuga ko amezi 3 yuzuye mu myaka 6 abarundi bayamara basinzirijwe na Ndayishimiye mu bisabisho bitagira mvura. Aho rero twibukanye ko amafaranga akoreshwa muri ya mezi 3 y'ibisabisho Ndayishimiye ayanunuza mu makori y'abarundi hamwe n'intererano zo ku nguvu. Turibukanya ko kandi abategetsi bavuye muri ico kibanza muri ico kiza c'itiro bashika baraba ko imishahara yabo yashikanywe ku mabanki. Ni ukuvuga ko amakori y'abanyarucari ahemba abakozi ba leta ariko atana kimwe bakoze bivuye kuri Ndayishimiye yahisemwo kubinjiza mu kiza c'itiro ry'ibisabisho. Ni gutyo rero igihugu c'u Burundi gica cisanga ibihugu vyo mw'isi vyaracenuriye mu bisata vyose, igihugu kikaguma inyuma hako igihugu gitera imbere. Twibukanye ko mu myaka 6 bitegekanijwe ko aba CNDD-FDD bamara imyaka 2 basinziriye nk'abandi bantu mw'isi, ariko akamaramaza rero kuri bo nuko haca hiyongera ko n'itiro rindi biremeye ryitwa igisabisho co gushimira Imana. Iryo tiro bikaba bibumbiye muri CNDD-FDD rikaba ribamara ko amezi 3 mu myaka 6. Ni ukuvuga ko mu myaka 6 yose abategetsi ba CNDD-FDD bamara imyaka 2 n'amezi 3 bariko baragona. Aho rero itiro ndemanwa
n'irindi beremeye ryose abakoranira ko bagacika nk'inkoko zariye ikirorina. Ni ukuvuga ko rero mu by'ukuri abaseride FDD bakorera igihugu imyaka 3 n'amezi 9 gusa mu kiringo c'imyaka 6. Ntimwibagire ko muri ako kanya gato baba basigaranye ko gukorera igihugu atakindi bakora atari ukunyuruza itunga ry'igihugu, ukwica abo badashaka ndetse no kwigarurira ivyo abarwizatunga barondereye hakoreshejwe imitego, hakoreshejwe imigeto yokeje. Abarundi nitutivyukiranya ngo bitwiyamirize abamvushi ababasinziriza mw'itiro ry'ibishobisho, ibiyangara biracayangara. Bati igihe n'amafaranga, ati mu Burundi ibintu bihabera n'akamaramaza. Emmanuel Sinzohagera twamubabwiye mu gutangura no makuru. Emmanuel Sinzohagera yavuye mu gacerere akaba yiyamirije ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye. Inyigisho Emmanuel Sinzohagera irashobora kuba yababaje cyane Perezida Ndayishimiye, ahitamwo kwiyumanganya. Muri ca gisabisho muri bimwe twababwira bimara iminsi 3 yari iheze cyane Ndayishimiye ariko kibera imuyinga muri Buhumuza. Emmanuel Sinzohagera nawe akaba yatanze inyigisho z'inkoramutima. Sinzohagera yahoze ari umukuru w'inama nkenguzamateka, akabazwi nk'umuseride FDD atarya umunwa. Sinzohagera ntashikiriza amajambo yo kunezereza umuvumbi kugira ngo azomuhe ubuki afyeta, ahubwo abagabo bavugisha ukuri nka Emmanuel Sinzohagera ni nkehwa cane muri CNDD-FDD. Yisunze ca civugo c'amasengesho ko indongozi y'ukuri imenya gutora umuti w'ibibazo by'abenegihugu, Emmanuel Sinzohagera yaciye adondora ibimenyetso by'indongozi gito ihunga ibibazo biba bihanze abanyagihugu. Iyo ndongozi ihunga ibibazo by'abanyagihugu yayise indongozi mbi. Emmanuel Sinzohagera yaciye aduga ku ijambo, arasigura ko indongozi mbi irondera icubahiro n'inyungu zayo aho gushira imbere neza yabirongoye. Ntidukekeranya ko Emmanuel Sinzohagera akiriko aravuga ibi bintu umutima wa Ndayishimiye waciye usimba, kuko iyo ngingo iramukora ko cane, na cane ko ivyishi yavuga bisa n'ivyerekeye umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu yaramaze kwerekana ko afise inyota y'ubutegetsi yamusumbije inguvu. Ibi rero bikaba bibonekera mu kungene afata abashikiranganje biwe ba mbere. Ntashaka yuko bakora ivyo barekuriwe n'ibwirizwa shingiro, ahubwo abashuhurira ko umugore wiwe bakisanga baboshwe amaboko n'amaguru, bakaboherwa amaboko imugongo. Ndayishimiye yaragerageje kenshi cane ko inyungu z'abanyagihugu ataco zimubwiye. Ivyo yarabigaragaje kenshi. Abajijwe igitoro, amafaranga y'agaciro ndetse n'ibindi vyankenegwa, yashinyagurije abarundi ko boja kuvyironderera kuko we ngo aravyifitiye wimuhira. Abajijwe ikijanye n'agashahara katagishobora gutunga abakozi ba leta, Ndayishimiye yishuye ko leta bakorera yatakaye, ariko naho avuga ko iyo leta yatakaye yirirwa ariyongera amafaranga yo gusumisha mu kigega c'iyo leta, ku buryo mu myaka 6 yarwije amahera asumishwa ku kirimba inshuro 10. Naho Emmanuel Sinzohagera ataciye arinda gutanga uturero nk'utwo dutanze, turazi ko ari kumvo z'umutekano wiwe, ariko ivyo yavuze navyo nyene birahambaye. Si bose bokubahuka kuvuga ivyo yavuze kubera badashaka kuvuga ivyo bazi ko vyohava bitanezereza Ndayishimiye n'umukenyezi wiwe. Abategetsi nk'abo bazokwama ari abakungu b'inyuma. Ariko Emmanuel Sinzohagera yabandanirije avuga ko ikindi kiranga indongozi mbi ari uko idakunda impanuro, ikanashaka kugenzura vyose. Sinzohagera avuga ivyazi neza kuko biramaze kunurwanurwa ko abahanuzi Ndayishimiye bafise akazi kagoye. Ni kenshi yama yanabamaramaje akaja kubandagaza ku mugaragaro ku vyo bamuhanuye. Benshi rero mu bahanuzi biwe baca bahitamwo kwinumira kugira ngo akazi ntigahere. Abahanuzi baca bakoresha urwenge rwo kwama bamubwira ko ivyo avuze n'ivyo akoze ari vyo. Bati oui, vous avez raison, son excellence, monsieur le président de la République et de l'Union africaine.
umuhanuzi aguma abwira agafaransa nk'aka Ndayishimiye niwe arambira mu kazi imyaka n'imyaka, ariko abantu nk'aba bamenye ko batazigera basoma ku mpange y'abashingantahe, kuko umukungu yicara mu bakungu nkawe. Bivuze ko rero Emmanuel Sinzohagera yubahutse kubwira Ndayishimiye ukuri, ico bikoze ano majambo ya Sinzohagera akaba asa n'ayashavuje Perezida Evaristo Ndayishimiye, umukuru w'igihugu c'u Burundi. Uwo mukuru w'igihugu c'u Burundi niwe usaba ugwaruka kurema bishasha mu iterambere, yamara ivyashikiye uwaremye Kira Hospital vyarabaciye intege. Muri ca gisabisho nyene c'amasaha 72 cariko kibera i Muyinga muri Buhumuza, nibwo Ndayishimiye yemanze ko urwaruka rwacitse intege. Umukuru w'igihugu yahanuye urwaruka ibintu bibiri bikuru: guhagarika guhurumbira kuja mu bindi bihugu, hamwe no gukora cane bakarema bishasha mu iterambere. Ndayishimiye atomora ko iterambere ry'igihugu riva mu bikorwa, agahamagarira urwaruka gukora bagakorana ubwira. Yanababwiye ko birya bihugu bahurumbira vyatejwe imbere n'ibikorwa by'abanyagihugu. Aya majambo yashikirijwe n'umukuru w'igihugu ni ukuri kuzuye, ariko nanone natwe turashigikiye Ndayishimiye ku ciyumviro ciza co gutera intege urwaruka, akanarukangurira gukorana umwete kugira ngo igihugu cabo kimere nk'ibindi. Ba bandi badutuka ko tutavuga ivyiza vya Ndayishimiye, imitima yanyu nisubire mu nda. Ibi bintu umukuru w'igihugu yavuze ni vyiza, ariko naho biruko ntabwo twovuga ko ivyo yavuze ari ukuri kuzuye ku vyo akora. Turagwa tukagaruka tukavuga ko ubutegetsi bwa Ndayishimiye bufise uruhara rudasanzwe mu magorwa atuma urwaruka rutarukomoka. Iki ni ikibazo gikomeye cane, ku buryo uko imyaka igenda ihera ikibazo kizobandanya gukomera. Ayo majambo asosa ya Ndayishimiye nta kintu na kimwe amaze ku mpamvu zituma urwaruka ruhitamwo kwikunkumura Uburundi rukaja kurodera mu mahanga. Ndayishimiye na CNDD-FDD yiwe nibo basigaranye kandi bakaba basibanganije Burundi gushika naho ivyahuha bihuhuka. Ivy'ubutegetsi bwasibanganije butashoboye gushira ku murongo, nta zindi nyisho rero zoba zigishoboka kiretse gukuraho isoko CNDD-FDD, kubera ko ariyo izana amagorwa na cane mu gihugu. Kuva ubutegetsi bwahaja bwa CNDD-FDD ibara ryaraguye. Ubutegetsi bwononye vyinshi, bituma urwaruka rwihebura rugahitamwo kwigaba mu mahanga. Reka tubibutse ingingo zitatu gusa mu nyinshi zatabanzwe na Ndayishimiye. Izo ngingo vyaramaze kugaragara ko Ndayishimiye atatiro zimuraje, kanatsinda umukunzi akurogeye umurima, umukinzi akurogeye umurima ntiyohindukira ngo akwipfurize kwimbura vyinshi. Urwaruka rufise ubwoba bwo kurema bishasha mu Burundi, rufatiye ku vyashikiye abandi bakoze ibidasanzwe bikabaviramwo amagorwa. Uyo Ndayishimiye nyene abesha abana b'igihugu ngo bareme bishasha. Uwo Ndayishimiye abesha abana b'igihugu ngo bareme bishasha niwe yaganjwe n'amarara, ahitamwo kwihagira ibitaro Kira Hospital ku Gikenye. Umurundi w'incabwenge yari yashinze ivyo bitaro yahembwe umugeto wokeje mw'ivi ndetse n'umunyororo amazemwimo imyaka 4 mu Ruyiki. Ngico igituma urwaruka rw'u Burundi ruhitamwo kuja kurema iterambere ku butaka bw'ibindi bihugu, kuko ntirwipfuza guca mu makanda ya Dr Sahabo. Ibibazo by'imishahara mito navyo bikaba biri mu mpamvu zikomeye zituma urwaruka rwisanga mu mahanga. Abaganga, abigisha ndetse n'abasirikare bisanga imishahara bahembwa ari mito kubera ibiciro vyaduze cane mu masoko. Ku basirikare hoho ni agahomerabunwa kuko bagowa y'ikivumvu. Abasoda basanga bariko baragurishwa mu ntambara batazi iyo itaye umutwe muri RDC. Ndayishimiye wewe arajwe inshinga n'ibipfovya vy'amadolari atekererwa na Tshisekedi, mu gihe abasirikare bobo bisanga basa n'abariko barikorako. Ni gutyo rero abasirikare baca bahitamwo gutoroka bakaja kurondera hakurya. Mu Burundi
butagira ivyankenerwa urwaruka rwisanga atayandi mahitamwo keretse komoka. Mu gihugu kitagira amafaranga y'agaciro, icizere c'ubuzima kikaba kiri hasi, kuko aho hantu ni ngombwa ibiciro bidugagire ku murindi munini ataguhagarara. Ni ngombwa ibintu bimwe bimwe bibe umuzi w'ibuye. Ni ngombwa abanyamitahe binube ico gihugu. Ni ngombwa Uburundi bwaraguye mu kaga ku bwacu. Kugira ngo igihugu gisubire ku murongo, abarundi bumve ko Uburundi ari ahantu hihumure. Ndayishimiye niwe ategerezwa guhindura ingendo, kuko urwaruka rusigaje kwikura ko abarubangamiye gusa, ariko nanone rusigaye rutinya cane. Umukuru w'igihugu aramaze kugaragaza ingendo ziteye ubwoba zo gushira imbere inda ndende, ndetse igihugu akagifata nk'ic'umuryango wiwe. Ndayishimiye ahimvye ntazi ko kwihisha, kuko ibintu avuga birateye isoni mu kanwa k'umugabo wo ku rwego rw'umukuru w'igihugu. Ico bikoze ari hamwe, Ndayishimiye yohendwa n'akayaga akibwira ko azokwamiza abarundi mu buja nk'ubwo yabashizemwo. Azotangara mu gaturuturu inkoko ziriko zirabika. Ibi wewe nyene arabizi neza, kuko nivyo bisigaye bimutuma ahitamwo kwanka uwo bohiganwa mu matora. Abanyagihugu baba bakwanse, impera n'imperuka azorangiza. Kandi abarangirije aho agejeje barangije mu buryo buteye ingorane, kandi buryo buteye ikigongwe. Ikibazo afise nuko umuhero we ushobora kumera nabi. Ivyo ni bimwe mu biriko biravugwa. Mu kanya gato turaza kubashikiriza ibindi bintu 10 vyerekana ko ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye bwananiwe, kandi ko ataco bugiye kuzanira abarundi habe na gitoya. Turaza kubigaruka ko ibintu 10 Ndayishimiye yisangije mu myaka 6, kandi bitamenyerewe ku bandi batwaye igihugu c'Uburundi. Ndabakengurukiye cane.